Bonsoir encore une fois, Jennifer. Bonsoir. Bienvenue. Merci. C'est le moment d'écouter votre projet. C'est le moment entendu par le public ainsi que par le jury. Vous pouvez présenter votre projet. J'aimerais, mentionner que vous avez juste 5 minutes. D'accord. Nongeye kubaha mwiriwe fatiye ku mugambi w'igihugu w'imbonakazoza y'ibihumbi 2040 w'igihugu cifashe n'ibihumbi 2060 w'igihugu giteye imbere. Nabonye ko kugira ngo abarundi tubishikeko bisaba ko tuba dufise amagara mazima. Ingorane zihari benshi ntidufungura neza, abandi bafungura bararenza urugero mu gufungura ibifungurwa bidakwije ingaburo zikwiye, hama abandi bagafungura ibifungurwa birimo amavuta menshi, isukari y'umurengera. Baca unasanga benshi ntibijukira gukora imyimenyerezo ngororamubiri, ariho usanga haca haba umurindi w'igwirirana ry'ingwara nyinshi zituma abantu badashika kuri wa mugambi, kuri ya mbonakazoza. Ariho niyumviriye umugambi Harmonia, bisigura uburinganire muri byose, kuko benshi bitaho kurondera amafaranga, ubumenyi n'ibindi, mugo ugasanga ibijanye n'amagara mazima ntibabiha agaciro cane. Nifuza kurangura uwo mugambi biciye mu kwigisha abantu bakwiye gufungura neza, kwitaho imyimenyerezo ngororamubiri no kubategurira ingaburo zibafasha mu kubaka umubiri no mu kwikingira indwara. Hama hari izo tumaze gutegura, reka nsabe mugenzi wanje amfashe. Murakoze. Dufise, sinzi ko umufasha mukampera abari mwihugurwa. Tumaze gutegura ubwoko butatu novuga bw'ivyayi. Hariho icitwa Harmonia Minceur, gifasha abantu kugabanya ibiro, mu koza ubucafu mu mubiri, ibinure n'isukari z'umurengera, n'inozwa ry'ibifungurwa, ico twita mu Gifaransa digestion. Hakabaho n'ikindi citwa Harmonia Relax, gifasha abantu mu gutera ry'intuze hypertension, isukari, hypertension, uburuhe budahera, kunagura no gukingira umubiri. Hariyo n'ikindi citwa Harmonia Défense, gifasha mu gukomeza abasirikare bo mu mubiri, mu gukomeza umubiri, mu kugwaragurika no gusaza imburagihe. Mu gutegura bino jewe n'umugwi wanje twisunga ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga bijanye n'ibimera, hama tugaheza tukabivanga bivanye n'ingaburo zibigize, kugira ngo dushobore gutanga ingaburo yuzuye kandi mu buryo bwizewe. Nk'akabirya dukoresha, kugira ngo ivyayi vyacu bigire akanovera, dukoresha ico bita stevia, gituma biryoha kandi ata ngaruka mbi bigira ku magara y'abantu, kugira ngo ushobore kubifata unezerewe bitabishe cyane. Kanatsinda aho hambere barayamaze bati niyo utafata ibifungurwa nk'imiti, uzofata imiti nk'ibifungurwa. Murakoze kuntega yombi, kandi niteze yuko mugiye gufata mu mugongo kugira ngo umugambi wanje ndawurangure vyoroshe, kuko umutahe wa mbere dufise n'amagara yacu. Murakoze. Merci Jennifer. En quelle langue allons-nous continuer alors? En Kirundi. En Kirundi. Ego cane.
D'accord. Bien sûr, je vais ignorer le fait que vous avez envoyé votre projet en français. D'accord, désolée. D'accord, je vais essayer. Nashaka kumenya wewe nka Jennifer ni igiki catumye wiyumvira kuri uno mugambi? Murakoze cyane nk'uko nari nabibabwiye kare ndakunda imyimenyerezo ngororamubiri umudodozi rero birambabaza cyane iyo ndiko ndabona abantu bafungura nabi bagafungura ibintu birimo amavuta menshi isukari ugasanga ntibariko baranitaho imyimenyerezo ngororamubiri ukaca usanga aciye azoja kugira ico akoze yamaze kurwara bitagikunze nyene bigoye rero mvuga ati dukwiye kwikingira aho kuzoja kugira ico dukoze twamaze kurwara rero navuze ati mu gihugu canje kubera ko nanje nkeneye kugira ico nkoze kuri iyo mbona kazoza y'igihugu cacu nkuko nsanzwe ndabikunda ndagiye nanje nze mbere y'icitegererezo abarundi bagenzanje mu kubibakundisha. Murakoze. Ego urakoze. Akandi kabazo gatoya Jennifer nashaka kubaza yuko ku kijanye na kalite y'amavuta ya BBN ubiyazi ntituri certifié niyo mpamvu tutaratangura kubidandaza kubera ko ni umugambi navuga ati ni ibintu nshaka ko dukora ku rwego rw'igihugu ndetse n'urwego mpuzamakungu rero bitegerezwa kwitonderwa niyo mpamvu naje muri rino higanwa kugira ngo mufate mu mugongo kubera ko twese hamwe birashoboka. Usubira inyuma gato nagomba maze ku bijanye n'ibi mukora mwavuze yuko muri projet mukora les tisanes Harmonia hanyuma mugakurikirana abantu navuga bazikonsoma musanzwe mubigenza gute musanzwe mubikora canke nuko mutegura kubikora navyo nyene mushoboye kubidusangiza. Murakoze cyane ni ibibazo byiza cyane kuko abantu barakeneye kubimenya turafise tuzoba dufise imbuga ngurukanabumenyi gusa je nkanje ku giti canje nahora nkunda gushirako mpimiriza abantu kwitaho amagara yabo kuko nyene ni mu mutahe wa mbere dufise utameze neza nta kintu na kimwe ushobora rero tumaze gushira habona urwo ruganda rwacu tuzoca tuza turashirako impanuro ku mbuga ngurukanabumenyi zacu hama mu myaka iri imbere dushireho ikigo abantu hazoba hariho ibintu nze zitandukanye dushobora kubitaho vyoroshe gusa muri uno mwaka ndavye nabonye bitoshoboka vyoroshe gusa ku mbuga ngurukanabumenyi zokoroha cane kuko benshi bazoba badukurikirana. Murakoze. Urakoze cyane Jennifer. Akabazo gakurikira mwatubwiye yuko ino tizane yanyu itarara mwayise tizane Harmonia hariyo yitwa Minceur Relax na Défense. Bino byose musanzwe mukora mwatubwiye yuko ikigo cy'igihugu BBN arabiha certification mutegekanya kwegera ico kigo mu kiringo kingana gute kugira ngo abarundi baronke ino tizane yanyu ko mwavuze mwayirasi mwavuze byinshi byayo ni ryari n'ikiringo kingana gute mwihaye kugira ngo ikigo BBN gishobore kumenya bino bikorwa byayo. Ndabashimiye cyane mu kiringo cy'inyuma y'amezi 3 kuko bisaba kubihingura umva ikintu uvyuke ejo ukacuvuga ati ndagiye kuvyema bisaba kubihingura kuvyitondera kubikora ama prototype kugira ngo abantu kuko amagara y'abantu ntiboja kubagirira nabi kuvuga mu kiringo c'amezi 3 niho tubitegekanya kuja mu kigo BBN Saint-Elia nimba ntihenze. Akabazo kacu kanyuma uyu mugwi turizera yuko udakora wenyine ukorana n'abandi muri bangahe uyu mugwi muriko murakorana ugizwe n'abantu bari mu yihe mihingo y'igihugu cacu?
ahanini je naje muri rino higanwa kubera ko cari ikintu nari mfise co kugitanguza. Je ku bwanje nahora ndabikora nkavyihereza kandi biramfasha cane. Rero navuga ati shaka gushiraho ico kigo kibikora, kuvuga ntituratangura kuhingura hama ngo tubigurishe gusa. Kuri ino saha ndafise abahinga dukorana bambwira ati ibimera n'ibi bifise ingaburo zofasha iki n'iki, kubera ko sinubuhinga cane je ahanini mu myimyonyerezo ngororamubiri, mugabo bo mu bijanye no gufungura ugasanga avuga ati bigenda uku bavanga gutya. Ni ukuvuga ntiturabishira habona. Vyaheze. Tu